ndabahaye kaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ngiye kuganira namwe, nitwa Abel Mbonimpa. Tugiye kubandanya ijambo ry'Imana turaba icyambere kigaragara neza muri iki gihe, bitwereka neza yuko tugeze mu gihe Yesu Kristo ariko arakora icegeranyo kugira ngo yegeranye abiwe, kuko abashizwe ku kimenyetso aho bari barazwi, abatoranijwe aho bari barazwi, abanditswe mu gitabo cy'ubugingo aho bari barazwi. Igisigaye hasigaye wewe nawe kugira ngo nawe wiyandikishe, nawe wandikwe. Uno munsi hariko haraba ico bita teste canke gusuzumwa. Isi yose iriko irasuzumwa, abari mu isi bose bariko barasuzumwa. Wewe utariyandikisha mu gitabo cy'ubugingo niwiyandikishe hakiri kare. Muri iki gihe hariko harakorwa teste canke isuzumwa, Satani nawe ariko arakora teste, ariko arapima kugira ngo arabe uko bigiteguye kugenda muri iyi minsi, ngo arabe uko bizogenda muri gahunda ziwe. Antikristo nawe ariko arakora amateste kugira ngo asuzume arabe abanyakwizera guke, babandi bashobora gushoka bizera aho kwizera Imana, bakizera amavirusi bategwamwo, bakayizera nk'uwizera Yesu, bakayizera nk'uwizera Imana. Hariko harakorwa amateste mwene data, hirya no hino ku isi yose ubu hariko harakorwa ama examen, hariko harakorwa amateste, amasuzumwa. Yesu Kristo yaravuze ngo muzogeragezwa iminsi 10, ngo hagiye kuza igeragezwa rije kugerageza abari mu isi, ngo ariko kandi ngo iryo geragezwa ngo rizomara iminsi 10. Inyuma y'iminsi 10 ntawe uzi kizoba, nanje sinzi kizoba. Kandi iyo minsi 10 ntuzi ngo ni minsi 10 koko, ntuzi ngo ni ivyumweru bingahe, ntuzi ngo n'amezi angahe, ntuzi ngo ni imyaka ingahe, ariko hariko haraba igeragezwa ku bari mu isi bose kugira ngo bageragezwe. Nuko rero mwene data witegure, ndagira ngo uwari we wese atege amatwi akamo Uhoraho ariko arasemerera. Iyi ni nzamba iriko iravuga, iyi ni nzamba iriko avuga ngo bamaso, bamaso witegure, witegure. Nanje ndiko ndakubwira, Imana iriko irakubarira, Imana yantumye kukubwira kugira ngo witegure, usohoke uve muri Babuloni, usohoke uve muri ya madini, usohoke muri ayo madini yigisha ibyo ku mubiri gusa, ariko badashaka kwigisha ibya mpwemu, badashaka kwigisha ibyo kugira ngo umuntu asobanukirwe. Rero nahawe kugira ngo wongere gusohoka maze wumve ko uhagaze muri Yesu Kristo. Tugiye kubandanya dusome ivyahishuro Yohana igihimba ca 17 umurongo wa 6 kugeza ku 8. Kadusome mu izina rya Yesu. Kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ivya Yesu. Ndamubonye birantangaza, ndumirwa gose. Umumarayika arambaza ati, niki kigutangaje? Ndakubarira akabanga kuriya mugore n'ak'igikoko agenderako gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho, kandi kigira kiduge kive ikuzimu kije kuranduka. Kandi ababa kw'isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazotangara babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka. Mana ihabwe icubahiro. Mwene data, Yohana ariko arabwirwa ngo kandi mbona uwo mugore aborewe. Yohana arabona uwo mugore aborewe amaraso y'abera. Yohana yarajorewe. Uwo mugore ubwa mbere bigaragara yuko ari dini, kandi dini mwese murabizi yuko ari dini risenga, baba bafise insengero, baba ariko barasenga, bashobora guhimbaza Imana. Ariko yaratangaye asanze ariko araborerwa amaraso y'abera. Mwene data, narababwiye igishinga ntaye ca Polikaripo, abakurikiranye igishinga ntaye ca Polikaripo yiciwe i Roma. Kandi si uwo wenyene, abantu benshi barishwe baratikira, bakristo benshi, bene data benshi barapfa, abandi barinyegeza, bamwe binyegeza mu vyobo, abandi bagashwiragizwa, abandi bakabahereza intambwe zikabaswagagura, abandi bakabashira mu birori kugira ngo bagwane bicane, abandi kabaje ngo bakabazibagura, abandi bakabambika insato z'intama bagaca bashuhurirako intambwe. Abantu benshi bariciwe i Roma. I Roma niho hahavuye hashingwa urusengero rwa mbere rukuru, rwa mbere kw'isi yose, ariko rwitirwa Petero Mweranda. Petero wa wundi yabaye umukuru ahagarariye ishengero, ari we Yesu Kristo avuze ati
ahura intama zanje. Petero amaze kwicirwa hariya i Roma, aho nyene yiciwe niho baciye bashinga urusengero rwitiriwe Petero Mweranda, niho ruri aho nyene i Roma, niho hagaragaye amaraso. Yohana abona uwo mugore aborewe amaraso yabera. Yohana aratangara, ariko umumarayika aramubwira ati ntaco utangara, ndakubwira ibanga ry'uriya mugore n'iry'igikoko agenderako. Ni ukuvuga yuko agendera ku gikoko. Ico gikoko rero nico canyoye ayo maraso bifatanije n'uwo maraya. Rero bisobanurwa yuko barafatanije uwo murimo. Hanyuma rero bisobanurwa ngo ayo maraso yasesekeye kuri ico gikoko. Ico gikoko naco hano ku murongo w'8 ngo igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho, kandi kigira kiduge kivi kuzimu kije kuranduka. Rero ico gikoko ngo cariho. Iki gikoko n'ubutegetsi bwahoze butegeka isi. Murazi neza yuko isi itayiraza kugira umwamperere. Kuva isi yakabaho yatanguye kugira umwamperere muri Egiputa, guhera igihe Yakobo yahungirayo bakabayo bakamarayo imyaka 400, hanyuma bagakoreshwa ufuri na buhoro. Hanyuma Imana ikabakuza yuko ukuboko gukomeye ikoresheje umusavyi wayo Mose. Hanyuma turabona yuko hajya ahantu Egiputa yariko irakora mu buryo bw'igikoko. Egiputa niyo yategeka isi muri kijya gihe. Turabona yuko ngo ico gikoko cariho mu gihe cy'uko Abisirayeli bari mu Egiputa bacurishwa ubucakara. Hanyuma rero ngo ntikikiriho. Abanyegiputa bakurikiye Abisirayeli bose batikirira mu kiyaga gitukura, barahona. Ingabo zose za Farawo ziratikira. Rero ico gikoko kuva kiriya gihe caciye gikugwaho, nticaba kikiriho, kimara igihe kitakiriho. Ariko carasubiriye kandi kivyura umutwe ku mutegetsi yitwa umwamperere yitwa Epifani Antiyokisi. Yafashe akaza gushikanira ibimazi vy'ingurube mu rusengero rwa Yerusalemu imbere y'ivuka rya Yesu. Ico cabaye ikizira c'ubuyobe bwabaye Bugesera. Ico gihe igikoko cari gitanguye kuvyura umutwe, kuko ico gihe hatikiriye abayuda benshi barapfa barahona, benshi baratikira, benshi babica no ku minsi y'isabato, kandi cari kizira ku Muyahudi kugira ngo akora igikorwa ku munsi w'isabato. Hanyuma rero ntibashobora no kugwana, barapfuye barahona baratikira kuko batashobora kugwana ku munsi w'isabato. Hanyuma rero yaragera igihe rero ngo cariho ariko ntikikiriho, ariko kizoboneka. Yohana aratangara, atangura kubona yuko mu gihe ciwe ico gikoko gitanguye kuboneka. No kuvuga yuko casubiriye kugaragara neza ku mugaragaro yuko abantu benshi bazo kwitangaza mu gihe ca Roma. Yakibonye mu gihe ca Roma. I Roma atangura kubona ukuntu ingene umutegetsi w'umwamperere ategeka isi yose, ingene azoza akoreshwa n'imyuka mibi, akora mu buryo bw'abadayimoni. Uwo muntu bari biteze yuko Nero azogaruka. Uwo mwamperere yitwa Nero ipfa ryiwe yarazimanganye. Bari biteze ko azozuka kuza akaza mu buryo bwa gishitani, mu buryo bw'abadayimoni. Rero niwe bavuga ko ari we kizoboneka. No kuvuga rero bose bari bategereje yuko uwo mwamperere azogaruka. Basi rero tubandanije ngo igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho, kandi kigira kiduge kive ikuzimu kije kuranduka. Kandi ababa kw'isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazotangara babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka. Abantu benshi bazotangara babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka. Nukuvuga yuko benshi bazotangara. Ari naco gituma mwene data wiyandikishe amazina yawe yandikiye mu gitabo cy'ubugingo hakiri kare. Ndagira nkubwire yuko abantu bose banditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo ntibazotangazwa n'ico gikoko, ntibazotangazwa namba, kuko bazaba bahishijwe muri Kristo. Ndagira nkubwire yuko kugeza kwisaha atabwoba mfise bwo gutinya kugira ngo niteze izo nshinge, kuko nta bwoba mfise kubera yuko Yesu Kristo ni muzima mu bugingo bwanje. Haleluya. Mwene data ntutinye, ntiwizigire ibintu byakozwe n'amaboko y'abantu, ariko wizere Yesu Kristo umwana w'Imana, ko ari washobora kugukiza, ko ari washobora gutabara.
nuko rero ijambo ry'Imana riturabandanye ku murongo w'icenda ngo aha niho umutima w'ubwenge userukira imitwe ndwi, iyo niyo misozi ndwi uwo mugore yicayeko. Ni ukuvuga ngo aha rero ni ugukoresha uburyo bugaragara. Uwo mugore, iyo mitwe ndwi ni imisozi ndwi uwo mugore wicayeko. Turazi neza yuko rwa rusengero rwitiriwe Petero Mweranda ruri ahantu hakikujwe n'imisozi indwi, aho naho ni Roma. Imisozi indwi, agasagara k'Iroma katanguye kubakwa ku misozi indwi aho i Roma. Uwo mugore niwe yari yicaye. Uwo mugore ninde? Ni dini, kandi uwo mugore ngo ni nyina w'abamaraya. Hatangwa idini rikuraho intumwa za Yesu. Rimaze kwica intumwa za Yesu, ryaciye rishingwa mu buryo bw'amayoberane. Ca gikoko gitangura kwinjira mu ishengero, hanyuma abapagani barinjira mu ishengero, bakuraho gusenga kw'intumwa, bazana imigenzo mubona uno munsi ibyo byose mubona mu masengero ni byamaze kuzanwa n'uwo mugore maraya. Rero iyo misozi ndwi niyo uwo mugore yicayeko. Twibuke yuko uwo mugore ari nyina w'abamaraya. Ni nyina w'abamaraya kuko niwe yatanguye, niryo dini ryatanguye kubaho, rimaze gukuraho intumwa, rimaze kwica intumwa, rimaze gukuraho abigishwa ba Yesu Kristo. Niryo rya mbere ryaciye rishingwa. Ku murongo w'10, kandi niyo bami ndwi, batanu barakombowe, umwe ariho uwundi we ntaraza, kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito. Abo bami batanu bakombowe, ni ukuvuga habanje kubaho aba bami n'abamperere bagiye babaho guhera ku mwami wa Egiputa ariwe Farawo, tugakurikizaho umwami wa Babuloni, tugakurikizaho uw'Abamedi n'Abaperesi, tugakurikizaho uw'Abasiriya, tugakurikizaho uw'Abagiriki, hanyuma haherukiwe n'uwo w'Abaroma. Abo bose n'abami bakurikiranye, bose bategeka isi, ni ukuvuga abamperere batanu. Ngo rero ngo uwundi we ntaraza, ngo niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito. Hari uwundi yitezwe, uwo nawe niwe azoza kumaririkanya no gushira mu ngiro ivyo byose byapanzwe gukorwa. Ku murongo wa 11, kandi ca gikoko cariho kandi kitakiriho, ico ubwaco nugira 8, ariko kandi numwe muri babandi indwi, kandi azoja kuranduka. Antikristo azoba ari kumwe n'abindwi, ariko azoza ari ubutegetsi bugira 8. Uwo ni wazoza rero ari Antikristo, azoza kugira ngo akore amaroregwa yo kugira ngo akore ivyo Imana yagabiye byose. Uwo niwe wa mwana wo kuranduka. Uyu mutwe ugira 8 niwe wa mwana wo kuranduka, niwe wa mugarariji kigiye gusohoka kiduge, ico gikoko kize kugwanya bera kibaneshe. Niho twamaze kubona mu gihimba ca 13 aha mu vyahishuro Yohana havuga yuko umuntu atazoba yemerewe kugira ikintu agura canke ashora adafise ikimenyetso ku ruhanga canke mu kiganza. Mwene data, no kuvuga yuko bitanguye gusotera, biriko birerekana uno munsi, bantu benshi bamaze kubibona, abari mu bihugu nk'ubu no munsi birerekana neza yuko nuba ari ubu udafise ugo rushinge, udafise utatewe ugo rushinge, yuko adashobora kuba yemewe muri sosiyete. Buca kabiri muzobibona. Arico gituma abitegura nimwitegure. Ku murongo wa 12, kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Aba bami 10 twibuke yuko hano ku birenge hari amano 5 yose hamwe akaba amano 10. Abo bami 10 ni ca gishushanyo kimwe Nebukadineza yarota, kimwe Daniyeli yamusobanurira. Twabonye yuko aya mano 10 Daniyeli yabonye ibuye risiduka rivuye mu ijuru, ritasituwe n'amaboko y'abantu, riza gusenya aya mano, riza gusenya byose ubutegetsi bwari buriho. Nuko rero aba bami 10 n'abami 10 bazokorana na Antikristo n'ubutegetsi. Uno munsi dufise kontina 5 ku isi. Uno munsi dufise ibihugu Afrika, tukagira Amerika, tukagira Europe, tukagira Asia na Oceania. Abo bose bazokwicamwa imice maze babe 10, hanyuma abo 10 hanyuma baze batanga raporo kuri Antikristo, abariwe bamushikiriza. Uwo rero ni wazoba ari kamara amagambo, azokorana n'abami 10 bazoba bagabanganijwemwo muri iyi si, muri ibi bihugu. Abo bami bazofatanya n'ico gikoko maze baganze ngo bazomara isaha imwe.
kumara isaha imwe bisobanurwa ngo bazomara igihe gito, ntibizotwara umwanya. Ubutegetsi bwabo buzomara umwanya nk'uw'urume rumara, kubera Imana yaramaze gutegekanya urutonde rwiza ku bana b'Imana. Yarategekanije, Imana ntizokunda yuko Antikristo azotegeka igihe kirekire, kubera Antikristo n'umugarariji, n'umuntu aje kwishira hejuru y'icitwa Imana cyose gisengwa. Nico gituma atazoragama, azocarandurwa mu izina rya Yesu Kristo. Murongo wa 13, abo bahuza inama baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bami ni ukuvuga ngo vya bihugu byose, ba bami 10 bazohuza inama bashikiriza ubutware, babushikirize Antikristo. Ntawe uzi igihugu azoba yicayemwo, mugabo bazomushikiriza ubutegetsi, bamubwira bati byose twabikoze, twarateye politike ku isi yose. Ni ukuvuga abantu bose twarabakuyemwo vya bindi byo kwizera. Usanga umuntu yizera Imana, byose bazobibakuramwo, bariko barakora igikorwa cyo kubikura mu bantu. Bazoca rero bategekanya umugambi uhari mu bategetsi mu isi, abafise ayo mabanga ya Nouvelle Ordre Mondiale barimwo barategura kugira ngo bashikirize ubutegetsi Antikristo, aho abantu bose bazoba bamaze kukugwamwo kwizera. Ikintu citwa kwizera kibavemwo, basigare bagenda nk'ibimaka, bakurikiza gusa ibyo internet ivuze, bakurikiza ibyo amatekinoloji avuze gusa. Muri ico gihe rero bazoca baza batangira raporo, bashikiriza ubutegetsi, babushikirize Antikristo. Abategetsi ku isi yose nibamara gutera abantu bose bakabakuramwo ivyo, bazoca bashikiriza ca gikoko, bakibwira bati ngaba, ati turiko turabazana bose, turabagushikirije. Batangure gushikiriza Antikristo, hanyuma Antikristo rero aca atangura gutegeka isi yose. Ku murongo wa 14, abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we aganza abaganza, ni umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe, abahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Haleluya, haleluya, haleluya. Aha n'amashimwe n'impundu n'umunezero. Mwene data, Antikristo amaze guhabwa ubutegetsi, amaze kuvyagira kwicara kuri ya ntebe, akiyita Imana, azoca atangura kurwanya abera, azoca atangura gukuraho umuntu wese asenga, azoca atangura gukuraho icitwa Imana cyose hano ku isi. Muri ico gihe hano turabona yuko ngo azoca atangura kurwanya umwagazi w'intama. Muri ico gihe kurwanya umwagazi w'intama, ijambo ry'Imana ritwereka hano ngo umwagazi w'intama hazoba hageze yuko atanguza urugamba rwa nyuma. Muri ico gihe rero ngo azomunesha, kandi n'abana b'Imana bazoba bari kumwe nawe, bahamagawe, bayobotse, banesheje, bogejwe mu maraso ya Yesu Kristo, nabo bazorwanana hamwe na Kristo, hanyuma banesha intambara. Haleluya. Mwene data, uriteguye kurwana intambara hamwe na Kristo? Mwene data, mbega kugikekeranya, mbega kukiri mu bibazo, nimuve mu bibazo, nimuve mu rubangabangabo, nimuve mu gukekeranya, nimuhagarare mushikame. Pawulo yaravuze ngo ishengero rigomba kugera ahantu rigera ku kunengesera, ko kuzura, ko kunengesera. Nimufate inzira ya mbere yihuta, maze duhaguruke tufatanye na Kristo, maze dutonde urugamba. Mwene data, Yesu aragomba abantu bahagarara nk'abagabo, bashinga intahe. Yesu aragomba abantu batora mikoro, batangure gusemerera. Mwene data, ntutinye idini urimwo, ahubwo riburire. Ntutinye umuryango urimwo, ahubwo guburire. Ntutinye abagenzi ufise, ahubwo baburire. Ndagira ngo ahubwo nsabe, ahubwo mwene data ho muri hose, mubwira abantu bose, baba abakizwa n'abatarabakizwa, bose mubazane, bumva ijambo ry'Imana, kugira ngo nabo bakizwe kandi bihane, bakira umwami Yesu. Ni igikorwa gihambaye. Tugomba gutonda urugamba, tugomba kwambara ibigwanishwa by'umukristo. Nimuze twambara ibigwanishwa bimwe byo mu Banyefeso igihimba ca 6 ku murongo w'10. Mwambara ibigwanishwa byose by'Imana, kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe ku musi mubi. Ica mbere, ugomba kwambara ibigwanishwa mu masengesho. Ica kabiri, ugomba kumva yuko warenganye ivyo kwihana no kubatizwa no kurambika ku biganza, nuko bijya byose byo mu itanguriro by'intango ukabirengana, hanyuma utangure kuja imbere, ushike ku gutangura kwemeza bene data, ubabwire, ubazane, utangure kugwana intambara nziza nk'imwe ya Eliya n'aya ntambara ya Mose. Hazokenerwa abantu bameze nka Mose, bashinga intahe muri iki gihe, badatinya,
bashobora kumanura umuriro, ni ukuvuga ngo badatinya, bashobora kwambara ibirwanishwa, kandi ngo ubu bubahutse nguko niko nawe akwiye kwicwa. Niko twabibonye mu Vyahishuriwe Yohana 11. Mwene data, wambare ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo ushobore nawe kurwana intambara nziza yo kwizera. Imana ihabwa icubahiro. Rero ku murongo wa 15 haravuga ngo arambarira ati, ya mazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi. Ayo mazi bisobanurwa yuko isi yose abantu benshi bazaba bari muri ya madini y'ikinyoma, abantu benshi bazaba bibereye kuri Antikristo, abantu benshi bazaba bafatanije na Antikristo kurwanya Imana, abantu benshi bazaba baraguye, abantu benshi bazaba barahevye gusenga kukuri, abantu benshi bazaba baramaze kwihakana. Benshi ubu nico gituma mbere batanguye no kuvuga ngo Bibiliya ihindurwe, batangure gukuramwo ijya mirongo ibwira abantu yuko kwahukana yuko ari icaha, bayikuremwo. Ijya mirongo kuvuga yuko abatorana abagabo ku bandi n'abagore ku bandi yuko ari icaha, kurongora ibikoko yuko ari icaha, babikuremwo. Abatangura kuvuga yuko kubatizwa mu mazi menshi batangure kubikuramwo, batangure kwemeza abantu yuko nubwo utobatizwa yuko Yesu yabigize kundashaka, yuko ata mpamvu zo kwirigura kurikira Yesu, nta mpamvu zo gukora nkuko Yesu yakoze, umuntu wese afite uburenganzira bwo gukora nkuko agomba. Bijya byose bazobikuramwo, batangure gukuramwo yuko Adamu na Eva batabayeho, batangure gukuramwo yuko umuriro utawuriho, yuko Gehenoma atakiriho, batangure gukuramwo yuko icaha atacaha kikiriho, yuko umuntu ashobora kwisambanira akikora ibyo ashatse hanyuma akibandaniriza. Ivyo byose iryo dini rigiye gushingwa muri iyi minsi nivyo rigiye gushikako. Ivyo byose bigiye gupangwa kugira ngo ibyaha byose birekugwe. Icitwa ikintu cyose cabuzanijwe cabaye ikizira muri Bibiliya iyi dusanzwe dukoresha cyose bagiye kucemerera muri iri dini rimwe rigiye gushingwa ku isi yose. Iri dini rero rizofatira kuri ibi nyene mubona bisanzwe bihari. Ibi nyene mubona abantu benshi bagiye babikora buke bihishije, ubu bagiye kubikora ku mugaragaro, bagiye gukora byose ku mugaragaro, bahinduke bose babagarariji. Hanyuma rero muri ico gihe benshi bazoheba Imana. Nico gihe rero tubona yuko ari igihe kidasanzwe tugiye kwinjiramwo. Arico gituma mwene data nkubwira ngo niwitandukanye no kutumvira, maze ucike umwana w'Imana, wongere kuvuka ubwa kabiri, wongere kwezwa, wongere gucyorogwa, wongere gutunganywa, wongere kuba umwana w'Imana avutse ubwa kabiri. Twibuke Nikodemu yarabwiwe ngo umuntu atemeye gusubira mu nda ya nyina ngo avuke ubwa kabiri ntashobora kwakira ubwami bw'Imana. Nuko rero bene data, ni igihe ciza cyo kurondera Uhoraho. We wumva mu mutima harimo ijwi rikorera kwagiriza, hindukira, nyaruka n'ingoga, bicitwa uyu munsi. Nturindire kuko ejo uca bucana yandi. Rondera abakozi b'Imana maze bagusengere, bagufashe, hanyuma uhinduke ubicare mu gisha, kuko igihe dusigaranye ni gito cyane. Nuko rero tubandanye ku murongo wa 16. Ya mahembe 10 wabonye na ca gikoko bizokwanka uwo maraya, bizomuzingazinga, bimukobe, birye inyama ziwe, bimutongoza umuriro. Mwene data, iri jambo ni jambo rikomeye cyane. Antikristo mu gihe azoba ariko aragwanya abasenga, mu gihe azoba ariko aragwanya abakristo hano ku isi, ni ukuvuga yuko azohindukira, aze gutera i Roma, aze gutera amadini akomakomeye asenga. Icitwa idini ryose ku isi bazosenya insengero, baturire, bazotongora, batangure gutongoza umuriro amasengero, batangure kuyugara, batangure kwihaniza umuntu wese ahirahira agasenga. Muri ico gihe Antikristo azotangura kwihinduka maraya, azomwihinduka. Bisobanurwa ngo Antikristo azihinduka aya madini. Uno munsi amadini ashingwa ari uko arinze kuza gusaba ubutegetsi uruhusha, basenga ari uko bumvise itangazo rivuga riti nimugende musenge, haremerewe abantu 50, haremerewe abantu 100 binjira mu rusengero, haremerewe abanaba canke ati ku minsi mikuru ntimusenge, ku munsi w'umunaka ntimusenge, ati aya mezi ntimusenge, ati ubu birahindutse, twinjiye muri confinement, twinjiye muri couvre-feu, twinjiye muri mu mazone arimo ingwara z'ivyorezo. Basi ivyo byose hazogera igihe rero ubu ni intango, bariko barakora amateste, ni intango. Hazogera igihe bugare burundu, bakureho icitwa urusengero, bakureho icitwa Imana mw'isi.
antikristo amaze kubikora bazomukoba ngo bamurye inyama ziwe bamutongoza umuriro. Mwene data, niwumve aho isi igamije kuba, niwumve iyi si yerekeje. Muntu ucirukanga inyuma y'amadini, muntu wumva yuko unyuranije n'idini ryawe urimwo, yuko wiyumva kumenga ngo buhemutse, ukumva yuko bagutwenga, niwumve iyo ugiye kuja. Vuba cane bigiye guhinduka. Aya madini muriko murakobetereza mukorera, aya madini umuntu wese usanga yirukanga inyuma, aya madini bakubwiye bati ibi nibi ugaca wemera, basubiriye kandi bakakubwira ugaca uja nago, bigiye guhinduka usange yari politike y'abantu batewemo na antikristo. Antikristo yagiye akora mu ibanga, akoreshwa uburyarya n'ubugunge, ariko abasenga barakomeje barasenga. Ariko ubu rero bigiye kuba ibindi bintu, nukuvuga yuko bigiye kuja habona. Usenga ukura agiye kugaragara, umukristo nyamukristo agiye kugaragara. Ndagira ngo nsabe muri groupe bamaso, wewe wikangure ube maso, va muri ivyo, va muri bya bindi, soma Bibiliya neza, uyisome uyitondeye, hanyuma ukurikize ivyo Yesu yakoze, ukurikize ivyo Petero yakoze, ukurikize ivyo Paulo yakoze, ukurikize ivyo Yohana yakoze. Yohana ntiyashinze idini, Petero ntiyigeze ashinga idini, Paulo ntiyigeze ashinga idini, bose uko ari intumwa 12 ntibigeze bashinga idini. Ariko no munsi uwo ari we wese agenda gusohora agashinga idini, uwundi agasohora agashinga idini. Mwene data, nimuze dusenga Imana, tuve inyuma y'ibi bintu by'amadini. Hanyuma umuntu wese nimba uri ufise ahantu usengera, usenge ariko utari murakurikiza amadini n'imigenzo yabo. Wumve yuko ukurikiza ivyo Yesu Kristo yakoze, wumve yuko ukurikiza ivyo Petero yakoze, wumve yuko ukurikiza ivyo Paulo yavuze, hanyuma uheze uramirize ubandanye. Basi Imana ihabwe icubahiro. Ku murongo wa 17, kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ivyo yagabiye, no guhuza inama, no gushira ca gikoko ku ngoma, no gushira ca gikoko ku ngoma yabo, kugeza aho amajambo y'Imana azoshikira. Mwene data, Imana niyo yapanze ibi byose, Imana yarabiteguye, kubera yuko amadini yaraburiwe, ubutumwa bwarabuzwe, Bibiliya bayisoma bayicuritse, baranka gutumbera. Rero nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bukaba aribwo bakoreramwo. Paulo yarabivuze, kubera yuko banse kwemera ukuri, nico gituma Imana irekura ubuzimire. Hari benshi bariko baribaza ngo mbega jewe ngo ndavyemeye ngo hari ico noba, ngo ndavyemeye ngo canke ngo naho no kwemera ngo ivyo byose ngo vyaba bitwaye iki, ngo ngoma ndi wa wundi. Ariko ndagira nkubwire yuko umaze kwizera, umaze kwizera ubushobozi bw'Imana, iki kintu gituma isi yose iri mu mategeko y'inguvu y'agahato, iki kintu gituma uhakanye bamufatira ibihano, uhakanye atotezwa gahamwa, iki gituma abana bariko barihanizwa kuja mu mashuri batagiye kwiteza izo ncanjo, ata muntu akigira haja atishize ko vya bindi ku munwa. Mwene data, ugira uvuge yuko ari bisanzwe, ni ibintu biriko birerekana neza yuko tugeze mu bihe vya nyuma. Nico gituma rero abantu banze kwemera ukuri bose, Imana igiye kubareka kugira ngo bazimirire, batwagwe na antikristo, abari abayobora kuko niwe bashatse. Amadini menshi yahisemo antikristo, amadini menshi yahisemo gusenga ca gikoko, amadini menshi yahisemo imisi mikuru ya gipagani, amadini menshi yahisemo imigenzo y'abapagani, amadini menshi yahisemo programa ya antikristo, bakagwanya ivyo Bibiliya yavuze, bakavuga ngo ivyo ngo nivyari vya kera, bakavuga ngo ivyo byose ngo ubuntu ntibikiriho, bakumva yuko Bibiliya ije kubamenasa, mbese ije kubateza urujijo, bakumva yuko barimo barakekeranya. Ariko ndagira nkubwire yuko harakenewe abayobozi, harakenewe abavuga butumwa bavuga batomoye, harakenewe abarongozi b'ishengero bavuga batomoye, babwira abakristo aho ijambo ry'Imana rihagaze, babwira abakristo aho bahagaze. Mwene data, ibi byo kugereranya uburinda kuvuga ngo gutya na kuriya, ni ubwira abantu aho uhagaze, bagukurikire, bo gukurikira batagukurikira, ariko haguruka ubabwire, umere nka Mose yamanitse inkoni, araheza aberekereza iyo baca mu kiyaga gitukura, bose barajabuka. Nawe numanika inkoni maze uyobore abakristo bawe, ubereka inzira, ubabwire yuko bagomba gushingira intahe Yesu Kristo muri ibi bihe. Nukuvuga yuko ari igihe ciza cyane cyo kwitegura kugira ngo ushingire intahe Yesu. Ku murongo wa nyuma wo kurangiza
umurongo wa 18 haravuga ngo umugore wabonye niwe ca gisagara gihambaye kiganza abami bo kw'isi. Haleluya. Yohana yarasobanuriwe, uyu mumarayika by'ukuri yaramusobanuriye. Ndashima yuko haya majambo yasobanura nukuvuga ngo uwo mugore niwe ca gisagara Babuloni. Ico gisagara Babuloni, ico gisagara gihambaye, nukuvuga ni rya dini ryakoze amarorerwa, ryahora ari iryo dini ubwa mbere bwobwo. Hano tuyihe akarorero kaboneka, igisagara c'Iroma nico carimwe umwamperere cyangwa umutegetsi aganza isi kuva mu myaka yose guhera inyuma yuko Yesu aduze mu ijuru. Ubwo butegetsi no kuva Yesu ari ku isi, Iroma niho hategeka. Yesu yapfuye ku butegetsi bw'Iroma no mu nyuma zaho, kandi n'abakristo benshi baratikiye bahonera hariya Iroma. Iroma niho hari ubutegetsi. Rero uwo mugore wabonye niwe ca gisagara gihambaye. Ico gisagara gihambaye turabona yuko ubwa mbere bwobwo urusengero rukuru kw'isi uno munsi ugwitwa Petero Mweranda, ugwitwa Petero Mutagatifu rushinzwe i Roma. Aho niho hasubirijwe mu kibanza ca Yerusalemu. Kwa rusengero rw'i Yerusalemu rumaze gusenywa, basubiye gushiraho urusengero uruhagaze i Roma. Ubu urusengero niyo ruhagaze, ariko ntabwo ari Petero yabishatse, ariko bamaze kumwica baciye ariko ariho bagubaka, baca bahenda makungu, bahenda abantu ngo uru n'urusengero rwa Petero Mweranda. Mwene data, ndagira nkubwire yuko intumwa atarizo zashinze ivyo, intumwa atarizo zahindutse ngo ze kwisubiramwo, ariko wari umugambi wa Antikristo. None rero mwene data, ca bugufi usaba Imana ikigongwe, ca bugufi uze dusaba inkomezi, ca bugufi uze dusaba imbaraga, dusabe kwezwa, dusabe gutunganywa, hanyuma Yesu atugirire neza. Tugiye guca bugufi dusenga Imana, dushimira Imana kugira ijambo ryayo. Haleluya. Mana yacu yo mwijuru, ndagushima, ndaguhimbaza, ndagutazira, nuhabwe icubahiro Mana kugira ijambo ryawe ryera rizima. Ndashimye nkengurukanya kubahwa, urakoze Mwami ko ari utwigishije kandi udusobanuriye. Nusobanurire n'uyu mwene data, maze nawe ahumuke, maze yongere kuba maso, maze Mwami Yesu mwuhagire, wogesha amaraso yawe igiciro kinini Mwami Yesu Kristo uyu mwene data, kugira ngo ubwoko bwawe barushizeho kwera no kwezwa no gutunganywa no kuba maso no kwitegurira kugaruka kwawe. Urakoze Mana, ndabigushimiye, nuhabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.